Hello bakunzi ba Pam Channel TV mumeze neza nize neze ko mwagize weekend nziza kwa Kai kabatinze neza murabizi doje kunywa Kai cyo tuja Kw'iJOB murabizi ni kiganiro cy'abanyamyuga aho ngendera abanyamyuga b'ubwoko butandukanye tukayaga ibijanye n'ibyo basanzwe bakora mu buzima bwa misi yose abanyamyuga aho muri mukomeze mutera imbere uko musanzwe mubizi rero nagendeye umunyamyuga n'umwigeme nambaye amashakoshi naje kumushigikira Kw'iJOB twumva afise umutumire imisi dukorana kubw'ivyo rero asanzwe akora utuntu dutandukanye n'umwigeme ndazibaza kubatangaza akora ibintu vyiza vraiment ha bifuza amashakoshi meza arayakora bivanye n'ukuntu wo gushaka yuko agukoresha koshi amaheni meza utuntu tudekore twiza nukuri gumana natwe muze kumenya byinshi asanzwe akora mu buzima bwiwe bwa misi yose Kw'iJOB tuko tayari bakunze Kw'iJOB kuko nene babwiye Kw'iJOB ko zikomba afise umutumire dukorana Kw'iJOB akaba ari Kantore Kantore ndakuvuze neza oya kubera ndavuga neza reka yivuge muri bande nakoze nitwa Kantore Desire nkaba nkora umwuga wo gukora ibisharizo bitandukanye nkaba ndongo ishirahamwe ryitwa Intore Art ego Kantore uri tayari rero Kw'iJOB ko tayari ndiko tayari kabisa yego okay Kantore ndajyo cyane kubana ndabagendeye Kw'iJOB nizo ahanini shira imbere kugendera abanyamyuga basanzwe bikorera utwabo ndazi neza yuko iJOB yose bifise ukuntu tunganijwe bengaha anyi wanyu mutangura sangapi mukugara sangapi murakoze cyane nanje ndaryowe cyane kubona mwahisemo kungendera ngaha anye twugurura isaha 2 z'agatondo tukugara isaha 2 z'ijoro ego okay Kantore reka ngire ko ndakobaza ikibazo mwiyumviye gute kwiyungunganya atanke nk'umwigeme akesha kunda bata bigeme turano abanebwe nta bintu by'ama business duhurumbira tukuma dushaka nyine utuntu nyene twizana bukebuke wewe wiyumviriye gute kwiyungunganya kumva yuko wokora ibi byiza ndiko ndabona jewe kuva nkiri umwana narakunda kugira utuntu nyene twa decor kuva kera namye nkunda ibintu vyiza rero kandi namye nkunda ko utuntu nirondereye agafaranga nirondereye kuva kera namye ebwo abavyeyi barampa mugabo namye ntakunda ko abavyeyi bampa namye nkeneye kumva ko shaka kuba independent namye numva ko nkeneye ikintu nokora kinzanira amafaranga kuko nige nari nkiri kw'ishure narakora utuntu duto nubwo yaba 100 francs y'inyungu mugabo hakaba kanakoze nimba nadandaje ikaramu nimba nagize iki mugabo narumva ko hari ikintu ntegezo gukora muri jewe rero bica mpeje amashure sanga ndafise ingabire muri jewe yo gushobora gukaya ibintu bitandukanye niho naca ntangura gukora ibintu vy'amahereni ibi byose mubona aya masertete ubudede donc canda bifata nk'akazi ego ngeze ishuri canda bifata nk'akazi canda bibandanya watanguriye muhira nyene ego natanguriye nkora muhira natanguye nkorera muhira mugabo hagati aho muri 2019 niho naheze ishure rya secondaire naratanguye ndakora ibintu by'inkoko mu nyuma ntanguye kaminuza ndamera nk'ubihagarika gato mugabo 2021 rero canda bitangura neza ndinjira mu mahereni ndinjira mu mabage amakoriye amasakoshi donc ibi byose mubona ngaha narabyinjiyemo kuva mu 2011 nahagarika gushika nuno munsi ego nuno munsi kubikora aho uvuga ngo wahagaritse gukora ibintu by'inkoko niko wabona yuko umenga umutahe ukuragenda ntukuragaruka byo bimeze gute no nta n'umutahe je byansavye ndagusavye iki nta mutahe byansaba yuko ngira umwete gusa kubera ibintu nakoresha byari ibintu bizimbutse cyane nakoresha inyuzi nk'izi nkoko bazikoresha
inyuzi zimwe z'imifuko ya mifuko bagura muri fura mu isoko ugasanga abavyeyi barawuguze uri ngaho onye kumva wowe utabura ugakora rujya runyuzi wowe washuja kukataka ego ngasobanuriza amakuru aho ngakuramwo hama ngaca nkoresha ubwatsi bumwe bw'amashinge bumwe bazi bafukishije amakara nkagenda nkabukurayo nkabunetwaya neza nkabushiramwo mu bugasa neza nkaca ntangura kujisha rero inkoko kuki wahisemo urunyuzi igituma nahisemo urunyuzi d'abord urunyuzi ni ikintu ciza cyane ni couleur nziza nticuya ni couleur imeze neza rero uyishobora kwikuramwo amahereni ukayikuramwo amabage ukayikuramwo amakoriye ukayikuramwo amashuka impuzu amasakoshi urunyuzi ushobora kukuramwo amaproduit arenga nka 50 atandukanye amashurwe yose mubona akorwa muri izi nyuzi ni vyinshi n'ibindi bikiri mu mutwe bitaraja ku mugaragaro ariko ise muri wewe kibira ego ariko bitaraja ku mugaragaro bikoresheje inyuzi ego nico gituma urunyuzi ndaruhisemwo ndarukunda cyane ego kandi nago urabona ko rutakudendereza oya vraiment ndendereza ego hama nashaka menye nirihe banga wamenye iyo umwigeme yikoreye ivyiwiwe urakoze cyane en fait ibanga rihari iyo umwigeme yikorera ivyiwawe icambere ntubukigora abavyeyi bwa mbere bararyoheye gufite final mu mwana ntakinsaba amahera ya bus umwana ntakinta agikeneye kuja muri université ntakinsaba ngo nkeneye ngo amahera aya naya iryo nibanga rikomeye kandi uba wumva yuko uri independent uba wumva yuko ikintu cyose wokenera ntabwoba uragishikako urashobora kukigira umugenzi agize urubanza uramuterera donc uba wumva uri epanwe wumva umenga ntiwoja no kugura ngo bavuga ati ni mu mpamahera y'ikiniki urumva ko ubwawo wikwije ngubwira babakobwa birukira amahera y'abahungu iko bo bivamo nibabivemo barondere ikintu bokora kubera ko muri bo mbisenze Imana ikire mu muntu yaresize ikintu gitandukanye n'ivyo abandi bose muri bo impano zitandukanye nico cyatse kuvuga rero umuntu wese burya arafise impano burya no muntu atwenga ibiba ari impano bisaba yuko muri wewe rondera ukuntu ushaka kuyibura ubishire ku mugaragaro kugira ngo ishobore kuguteza imbere byose birashoboka tukiraho nyene ubona habura iki kugira ngo twebwe abakobwa tuyungunganye hama duheze twiteze imbere mu myuga ikintu ca mbere kibuze nuko bokura ubwoba bakubahuka bakareka gutinya ati mbega inyuma y'ukubikora abantu bamvuga kwiki babifata gute mu kibano bakubahuka bagatangura kandi bagashira imbere iciyumviro cabo bagashira imbere ico bashaka gushikako nopa ko bashira imbere amafaranga canke bashira imbere ngo kwa ntabuze umutahe ngo ushobora gutangura no c'est pas ça ikintu ca mbere gitangura ni iciyumviro muri wewe mbega notangura gute ikindi naco benshi bama bashaka guhera hejuru uhereye hejuru utegezwa gukoroka utegezwa gutangura hasi ukagenda uraduga bukebuke kuko nka je natanguye fise amahera 2,000 ayo mahera 2,000 niyo nadugiye uvuga ati hari umuntu yagwaye sponsor nukuri yo bambesheye nta numwe yigiza nka sponsor nagiye ndabika make gushika yaho ngenda ndakwiza amahera ni 1 2 ndashika ku mahera arenga 100 n'ayandi ndagura ndagira n'ibindi rero bokura ubwoba bagakora amaboko mu mpunzu bakiyumvira bataravye ngo ivyo abantu bavuga ko canke iki ariko bakaraba objectif bakaraba iyo bashaka gushika bakagira n'umwete ntibacika intege by'ukuri boshika kure cyane gose igituma benshi babiheba bakabihagarika benshi harababikora batabikunda bitari muri bo ariko ikintu kiri muri wewe uragikora utiteze inyungu ukagikora kandi ukongera ugafata n'amariske mvuze gufata riske nukuvuga ati kavuga ati ndemveshije amahera mu kintu iki kandi nta nyungu niteze ije ni sawa itaje ubuzima burabandanya donc bakumva yuko bategezwe gushika ku ntumbero yabo ego merci kumanuro ndizera neza ko abakunzi bo Kw'iJOB ko murafashwa na Kantore tangwe ku 2,000 akabageze kuri ibi mbona ngaha yataye birakomeye cyane ego Kantore nashaka ndakubaze rero ibi mukora nimwe mu vyikorera by'ukuri murakoze cyane nka 90% nitwe tuvyikorera ego nitwe tuvyikorera 10% navyo ni biri komple ubona nk'ivyo byo kwisiga nivyo tukura hanze y'igihugu
ariko vyinshi ivyo ubona ngaha ibindi vyose nivyo twikorera. Yego ndashaka utubwire muri rusange ibyo mukora ngaha. Urakoze. Muri rusange ibintu dukora musanze dukora ibisharizo vyo ku mubiri naho tubaye, aho tubaye ndavuga mu mazu, mu mahoteli, mu ma endroit atandukanye, mu manza ivya decor, ahantu hatandukanye. Gushaza naho no gushariza ku matwi, ku maboko, ku ntoke, donc ku mubiri ahantu hose. Ego amashakoshi, ego ndavuga amasakoshi y'ibitenge, ego amasartete yo mu mutwe, amabage, amahereni aho hose arahari, amabrasi yo ku maboko nk'aya nambaye, inkoko zo gusharizamwo, zo gushariza ku meza canke kuriramwo ubugari. Ivyo onye biri mu mico y'ikirundi kandi mu kubikora twakoze tunisunga mu guteza imbere akaranga, imico n'akaranga vy'Uburundi bwacu. Mu gutangura ijob yawe ego wisunze ku mico n'akaranga vy'Uburundi. Kubera iki? Kubera ko hari ukuntu nk'inkoko barazikunda mu ugasanga nta gaciro cyane bariko baraziha. Meze nk'uwagura gato ngira murabona ko hari n'amahereni amwe nkora agishikushijwe nko mu nkoko. Hakarero ngiye nka ruguru ndaryambaye bamwe ati yambaye inkoko. Kandi ugasanga uraberewe. Ndaberewe cyane gose. Donc urumva nashatse kwagura muri ya mico n'akaranga vy'Uburundi, wena n'amabage agishije nk'inkoko. Osi ndafise n'amakoringa, hari nakoringa anyigishije ifise medaille igishije nko mu nkoko. Donc nashatse kwagura mu mico n'akaranga vy'Uburundi tumenyereye ko uja kuvamo ibindi bintu cyane gose. Ego n'uduseke hajya dutoya turahari. Ego rero ndashiramwo n'ibintu vy'ibidede. Ibidede ndabihinguramwo amahereni atandukanye n'aya mabrasserie ku maboko. Hariho n'amasakoshi ngaha anye. Ayo masakoshi bayakora mu bugwegwe. Ubugwegwe. Ego aya n'amasakoshi bakora bakoresheje ubugwegwe. Ubugwegwe n'uruhi. Ubugwegwe ni ibintu bakoresha, ni ivyatsi bakoresha mu kujisha navyo. Ego barabikoresha mu kujisha nk'ibi vya decor bijishije mu bugwego. Ego nivyo bakoresha n'abashaka abigeme. Ego tudushakoshi tutavunana tugisirimu. Natwe tunadukora. None nk'utu turi ngaha anye. Ego kidukora iki? Urakoze cyane. Utunye natwo nyene n'utuntu tujishije, utu nudu sous-verre badushira munsi y'ibirahuri, badutereka ko ibirahuri. Utwo? Ego utu nudu sous-verre ubona hariyo nk'udu pièces 6 kanaga porte 4 ko kubikamwe. Kandi biza hamwe ibintu navyo binini byavyo. Ibi navyo n'amasupla babishira munsi y'amasorori. Bavyumviriye gute? Novuga ko ari creativity yaje muri jewe, kubera muri jewe hariyo creativity nyinshi cyane. Ni nyinshi ngira ngo sinzi yuko nzonava kusindazigira wifuza kuzobushika cyangwa uyibona uzobugeze bibaye n'ibisanzwe ukora. Je ndabona ko nzobashitse kure cyane. Imana ifashije by'ukuri ndabona ko nzoba ngeze ku rundi rugezo. Kantore uratubwira ivyo ukora, watanguye ku 2000. Ubu rero Kantore ashaka kuba afise base yahageze. Ubu Kantore ageze mu bikorwa vyiwe uhereye aho yatanguye gukorera gushika ubu unye aho ngeze by'ukuri ndashima cyane, kuko urabona yuko natanguye nkora ihereni rimwe kandi nkora modele imwe. Uno munsi ngeze ku ma modele ashika 8 kandi atanda rimwe isa n'iyindi. Amahereni ifise na jigitigiri ntaco nzi n'ukuri. Sinzi igitigiri cy'amahereni ifise uko urakora gusugashira. Ndakora ngashira ngaho mparura yandi umukiriya batwaye cyangwa ngiye gufona isahani. Igitigiri ifise cy'amahereni ntaco nzi. Nukuvuga by'ukuri ndashima aho ngeze cyane. Urabona nibi vy'amasupla, ibi vy'amadecor twemeza. Ego nabiriya byose nari n'amamodele. Voilà nari n'amamodele ya decor. Ego ashariza mu nzu, n'ibime no mu madote ukeneye urashobora kukambwira ukabikoresha mukabigarukana. Bakunze ko Kw'iJOB mu mushoye ni byiza. Ego Kantore nukuri reka ndabashimire ngo mu kubashimira kwanje mbwira akajambo mubwiye abanyamyuga. Urakoze cyane. No hanura canke nobwira abanyamyuga
bandi dusangiye umwuga bakora imyuga itandukanye babandanye kandi bagerageze bakunde ibyabo s'il vous plaît ico kinda gisurinye cyane ngo musurinye babikunde kubera shaka mbwire cyane cyane abantu bakora ibintu bya bijuteri je bihora bimbabaza ugasanga umuntu akora amaheni meza mbwo cyamura muri vrai yambaye vice vraiment ivyo bisigura iki ugasanga yambaye gourmette y'inzahabu ku maboko afukora amabrasire meza none bazobikunda gute utabibakundishije ifo yuko umuntu yambara ivyo akora nabikunda ubwiwe kubwira n'abandi bazobibakundisha je ntahe gato natoboye abantu bangeza ndababwira ati umuntu kuko nakoze amahereni ntatoboye nkabwira abantu urampa ifoto yaje amahereni wanje washoreye bigahera muri nzoguha maze kugira rero nukuri natoboye hageze ndavuga ati ubu unyeye ko nanjye natoboye nawe nzosaba gusaba ifoto nzoja ndifotora ni posting wowe nyine bwawe kandi byagenze neza ndarosaba ko bandabirako ubwo ati iryohe ni ryiza bagaca bashorera kandi bambaye ni ryiza urakoze cyane nkaca ngerageza no kujanisha ivyo byose uravyiyumvira donc bagerageze babikunde bagerageze no kubikundisha abandi kubera aha mu Burundi en général novuga yuko turakora ibintu byiza kandi cyane mugabo abarundi n'abarundi kazi bagira kubikunda ariko bavuye ngaha bagiye hanze y'igihugu barabizi aba étranger niba bakunda kugura ibi bintu artistique abari ngaha muri locale ntibabikunda cyane rero no hanura ko babikunda kandi bagerageze bakreye bagira ama innovation menshi bahe akazi urundi gwaruka bumve yuko rushoboye by'ukuri dufite igihugu ciza kandi gikorwamwo ibintu byiza turakeneye rero yuko kibi gihugu by'ukuri cyakarorero aho turonka abandi bantu baza kujya twirukira kugura amahereni y'inzahabu mu bindi bihugu ndabo baza kugura amahereni naturelle yahi Burundi yakozwe n'abarundi kazi bo ngahi wacu kuko by'ukuri turashoboye ego Kantore uwo bifuza kugira ngo umuhereze ibi bintu byiza musanzwe mukorera ngaha yo basangahe akaniro kanyu ego murakoze cyane uwo dukenera kudushorera dukorera muri quartier Gasekebuye Avenue Gasekebuye numero 20 turi muri indani muri salon elegance ugishika impande ya pharmacie yitwa Benox uri kwikaburimbi rya Gasekebuye haroshe cyane uca winjira ugitangura kaburimbi ni hafi cyane haba turafise n'imbuga ngurukana bumenyi turafise Facebook Intore Art turafise na Instagram hose ni Intore Art ego cyane umuntu ashatse kuraba ivyo musanzwe mukora na hato atari byose yobonera ngaha agiye kungurukana bumenyi arabisanga ego cyane arabisangaho canke turafise n'ama contact nk'ubu contact yanje ni 61 137 314 appel isanzwe 71 177 340 izo zose zirarengana niyo ya limitere ni ya WhatsApp ushobora kwandika contact yanje tukavugana ku munsi urabona amasitati ivyo mba nakoze ukajura bibona byoroshe cyane ego dushoboye gushika mu kibanza ego Kantore Kw'iJOB tuko tayari sana cyane gose ibintu ni sawa cyane ego reka ndabashimire cyane ego kubona mwatwakiriye tugakorana Kw'iJOB ikiganiro Kw'iJOB gihari ku bwamwe bw'abanyamwuga kugira ngo tuvugane kuko nkibivugiye ngaha ndazi neza no munyamwuga cyangwa undi mu bashaka gushika kure cyangwa gutangura umwuga wiwe nyabona iki kiganiro tuzogira ico imyigishije kandi abashimire cyane gose murakoze cyane namwe ndabashimiye nishimiye Pam Channel TV nukuri televiziyo nkunda cyane gose yaranyubatse special mu kiganiro Smart Mind no Kw'iJOB ndabikunda cyane gose no kukayi cyane gose vraiment nukuri muri abantu igihugu gikeneye cyane gose bingira akamaro murakoze cyane namwe mukomeze mutera imbere ndazi muzoshika kure murakoze cyane Kw'iJOB tuko tayari bakunzi bo Kw'iJOB ibihumbi 2 bikaba byavuye mu byose tubonye ngaha bakunzi bo Kw'iJOB sinzi ko mwayibonye umunsi nahagati cyane gose kuri twebwe abigeme aho barinda batwita amaboko igihumbi nuko dushoboye abigeme ndazi neza umuntu yijukiye umwuga ndazi na umwuga ntushaka kumutetereza kuko Kantore yabivuze iyo ukoze ikintu gikunda uciyumvamwe naho habamo amayesheke mu buzima hamwe guhomba ndazi iyo wakunda ico kintu ukihangana ndazi cyagushikana kure
reka nshimire abakunzi bo Kw'iJOB, abakunzi banje banshimira yuko ndabazanira abanyamwuga, aho usanga bafise utwo tuntu abanyamwuga bakora batwifuza, usanga biraboroheye kuronka ivyo basanzwe bakora bakaba n'abashorera. Reka ndabashimire mwese abakunda kumushorera abatumire banje b'abanyamwuga, mbandi komeze bahezagire, naho kundi musi wa mbere Kw'iJOB tuko tayari.